Abakunzi b'ishyirahamwe ryacu turasubiye kubaramutsa nk'uko mubibona uno munsi twagendeye turi hano mu itongo rero muratubwiye tugiye ahantu dutumwe kugira ngo dushoboye kurangura imigambi y'abakeneye kubaka uno munsi rero turi ahantu i Bujumbura nyene aho twatumwe n'umuntu ari mu mahanga kugira ngo tuze kuraba itongo ryiwe turabe n'umugambi ribereye dufatiye ku byo twayaze nawe rero ubu turi kumwe n'umuntu yatwakiriye hatweretse wo mu muryango w'iwabo kugira dushoboye kuhabona sinzi rero ko bashobora kugira icyo atubwiye mbega ibimvuze byo bari byo by'ukuri twatumwe canke twizanye reka ndamuha akajambo agira icyo avuze. Sawa murakoze kuri ibi avuze n'ivyo nkuko abivuze hariho umuntu ari mu mahanga yarafisanzwe afise itongo none rero avuga ati agomba ko umugambi bavuganye nabo bantu ko bomufasha bakamushikira ku mugambi bakahubaka nico cari gitumye baza. Ego mbega uwo muntu nimba tutihenze ari mu gihugu cahe? Ari muri Amerika. Ego umuntu ari muri Amerika rero yaraje aratubwira ati je ndafise umugambi ndafite n'itongo hanyuma hari umuntu ariraba muze muhashike ahabereke hanyuma cyo tuvugana umugambi twakorera wari wo mugabo mwahabonye nico twamatubwira abantu tiyo bafise umugambi babanze bahatujane kutwereka ahantu bagomba gukorere niho dushobora kuyaga by'ukuri duhuza. Rero murakoze jewe nitwa David Ntamakuriro muramenyereye uyu nawe twagendeye ngira babwira akazina kiwe izina ry'iwanje rimenyerewe riri ku bisanzwe ari ryo nkoresha ari no kuri karangamuntu nitwa Ntambaye Alexandre ariko izina bantazira Gasongo. Yego ora n'undi kuri Gasongo murakoze cyane tuzosubira kumbure nyene kudutuma niya twemera ko tugera kuranga umugambi wiwe bibyirwa biheze tuzosubira ngati mbere tumanane n'umwanya munini murakoze. Sawa murakoze nje murakoze gushima.